agomba banza asubiye kwifuza abakenyezi bose bari hano umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi. Impungire kandi ndabifuriza ikaze muri uru ruganda twebwe nk'abakenyezi barangurira imirimo mu gisata c'amagara y'abantu twateguye mu ntumbero yo kubandanya ibikorwa byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Mboneyeho aka kanya keza kubashimira ingene mwitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wabereye ku kibuga c'Ubuganda mu ntara ya Cibitoke. Barahora mugamburuka kurya igihe cose kandi mu mwaka uheze ntivyari kurya, hari haje bake, ariko uyu mwaka mwari bake. Uyu munsi rero abakenyezi b'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida twashimye kuganira ku kibazo cy'irondoka rijyanye n'amagara meza, aho tuja gushimikira ku kiyago gitegerezwa kuba hagati y'abubatse no hagati y'abavyeyi b'ibibondo. Murazi ko twatunganije ibiganiro byo guhimiriza abenegihugu ngo bitaho guteza imbere amagara meza tudasize inyuma irondoka rijyanye n'amagara meza. Mwebwe namwe bakenyezi mukora mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganji tugasanga kenshi mushikirwa nico catumye twiyumvira gukoranya mwebwe bakenyezi dusangiye imirimo kugira mu kibano mushobore kuronka ubumenyi bukwiye bwo guhimiriza abo mubana kanatsinda burya bazi ko mufise inyishu ku bibazo byose byo mu gisata c'amagara y'abantu. Abakenyezi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muhamagariwe rero kubingwa neza mu gutanga impanuro zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Ico mwomenya ni uko ikibazo c'irondoka ari intambamyi y'iterambere rirama. Aha mwese nta n'umwe ataraje ushinga ari umuvuduko w'irondoka mu gihugu cacu. Harageze nihaba ubwo hatarenze ko duhangana n'ikibazo c'igwirana ry'abantu mwese munsi ingaruka zaryo ku magara y'abavyeyi b'ibibondo, ku miryango, igihugu n'iterambere rirama. Itohoza ryabaye mu mwaka w'2016 ushira 2017 mu bijanye n'igwirana ry'abantu n'amagara meza ryarerekanye ko abakenyezi bubatse bari ku buryo bwo kuvyara ku rugero bapfuye kuri 18% baja kuri 23%. Abibarukira amavuriro bavuye kuri 60% baja kuri 85%. Igitigiri c'abavyeyi bahitanwa n'imbanyi caragabanutse kiva ku bavyeyi 500 gishika ku 334 ku bana 100,000 bavutse bakomeye. Igitigiri c'abana bapfa batarakuze imyaka 5 naco nyene caragabanutse kiva kuri 96 gushika kuri 78 ufatiye ku bana 1,000 bavutse bakomeye. Ibi tubikesha abenegihugu ubwabo bategereye inyigisho tudasiba kubashikiriza, nazo zigakomezwa kandi zigashigikirwa n'abari mu migwi yose igize ubuzima bw'igihugu. Kera nivyo abana baritunga, ariko ubu ubuvyaye benshi ni inkomoko y'umutekano muke mu miryango, tutavuze imanza z'amatongo mwaba mwumva hirya n'ino, aho abana bica abavyeyi, aho bavukana bica n'abapfa agatongo. Aha sindaharambira kuko ibivuga sitito biri imisi yose mu mitumba, mu miryango no mu kibano. Mu kanya
tugira dukurikire inyigisho zica zidufasha guhanahana ivyiyumviro ku vyokorwa kugira dushobore guhangana n'iki kibazo c'igirana ry'abantu n'inzitizi z'imiryango itijukira bimwe biboneka gukoresha uburyo kubyara ku rugero. Muri izo nzitizi harimo kubura ikiyago hagati y'abubatse no hagati y'abavyeyi n'ibibondo. Mu kurangiza turashimiye ishirahamwe FINUAB ryafashije bikomeye kugira iyi nama itunganywe. Je crois que vous avez compris, monsieur le représentant. Merci pour l'appui à ces ateliers. Turashimiye kandi n'abandi basanzwe badufasha mu migambi y'iterambere cyane cyane mu gisata c'amagara y'abantu. Ni kuri ayo majambo yo gukenguruka tugura icese uruganda rwo guhimiriza abakenyezi barangurira imirimo mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida, kwirondoka, rijanye n'amagara meza.